nagira nsabe abanyitubare bose bari ngaha bicaye mu ngundire ufate umunota umwe duhaguruke tumwibuke. murakoze mubyagire. Rero nk'uko basabye ko duhaba ducunguza umwanya umwete, ndaca ku mayange ko abamuzi nyakwigendera Perezida Nkurunziza, uwovuga ibyiza yakoreye igihugu cyacu Burundi, uwovuga icyo amuzi ko ntitwopfa ngaha twomara umunsi wose. Jewe rero ko natewe iteka ryo kugira ngo nshobore kuvuga ibyo ndamuzi ko, nagire ndabamenyeshe ko Perezida Nkurunziza jewe twaramenyanye, turakundana, mbere turateba tubamera nk'abavukana. Bamwe muri mwebwe abakuze ngaha murabizi, aho yari umukuru w'igihugu agendeye intara ya Muramvya, ategeza gukora hirya no hino mu bikorwa rusangi canke aje gukoresha inama y'umutekano, arara ngaha mu ntara ya Muramvya, azi yuko azohamara iminsi ibiri agenda mu makomune. Jewe naratewe iteka ry'uko yarara muhiri wanje, twararana muhira mu nzu, karara turaganira, ambwira ivyiyumviro vy'iterambere, nanje nkamushikiriza ivyiyumviro vy'iwanje, akampa impanuro, nanje ngashikiriza ivyiyumviro vy'iwanje kandi akavyumviriza. Yari umuntu rero yicisha bugufi, kubera yuko yari gushobora kuja kurara mu mahoteli ameze neza, yari gushobora gufata imodoka akirukanka i Bujumbura kuko ngaha si kure cane y'i Bujumbura, canke yari gushobora kugenda Gitega kuko ngaha si kure cane y'Igitega, ariko yashima ko icisha bugufi akarara mu nzu y'umuntu, kuko byaboneka ko umenga ntivyoshoboka ko umukuru w'igihugu aza mu nzu y'umuntu akavuga ati jewe ndara ngaha, nzomara iminsi ibiri ngaha, nzomara iminsi itatu ngaha, ndiko ndakorera muri intara. Twebwe mu ntango twabona yuko bitoshoboka, kuko byari bwa mbere biba. Nawe nyine yaravuze ati aho nakoreye Muramvya ndi umukuru w'igihugu, ni ubwa mbere ndara ngaha Muramvya, yaciye aza kurara mu nzu iwanje. Jewe mu gitondo abari tubonanye baca bavuga ati mbega none wewe murarana n'umukuru w'igihugu, mbega muraganira gute? Nkaca mvuga nitwengera ntiya n'amabanga y'igihugu. Rero yari umuntu yicisha bugufi, agashaka kuvugana n'abene igihugu, abantu bato bato, abantu bo hejuru, nta n'umwe yasiga inyuma. Kandi yari umuntu akunda Imana cane. Rero bamenyesha ko yararaye iwanje inshuro zitari nke, kamara kabiri gatatu, igihe cose avuye hanze yinjiye mu nzu yaca avuga ati mumpa akanya gatoya mbanze kuja gusenga. Igitangaza, akabanza kuja mu cumba agasenga, hanyuma akagaruka kuvugana n'abantu, akakira abantu bakavugana. Mugabo ahejeje gusenga murumva yuko yicisha bugufi cane, akiyegereza Imana. Murabizi ko ariwe yaciye atuma no mu ibwirizwa shingiro cy'igihugu cyacu cy'u Burundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Ibyo ni ibintu muzi. Murabona yuko no ngaha ibikorwa byose dukora by'igihugu, ari ngaha turi, ari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, ahantu hose hakoraniye abantu benshi ku by'igihugu, twama dusaba tuti reka tubanze twishire mu maboko y'Imana, kubera yuko igihugu cyacu nk'uko yabidutegetse twashize Imana imbere ibyo dukora byose. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane, ikintu twese tugenderako, kandi twese uko turi twaramwemereye yuko tuzogendera mu makanda yiwe. Duhiwe duhishije nyenicubahiro Perezida Nkurunziza
aho imbere yo gutahuka muravyibuka abatari bake yaraje ngaha kuri stade ya Muramvya aza kutwereka Samuragwa wiwe ari we president dufise no munsi General Major Evariste Ndayishimiye. Bwari ubwa mbere tubona umukuru w'igihugu akirongoye igihugu akatuzanira uwavuga ati uyu ni Samuragwa wanje niwe azobandanya igihugu akije imbere, nawe akamwemera imbere yacu abatari bakingangira mwarabibonye, akemera imbere y'igihugu imbere y'Imana yuko azogendera mu makanda yiwe ko abaye Samuragwa. Mbere burya bamwe twaratangara ko avuga Samuragwa umuntu akiriho, kumva byari ibintu bitangaje mu byo yakora. Yari umuntu yerekwa cyane mu bintu by'Imana, kuko ntibyoshoboka ko umuntu yerekana ngo ni Samuragwa wanje kandi yakiriho, ariko ibyo byarabaye. Ibyinshi byabereye ngahe Muramvya abatari bake mwarabyiboneye. Rero twe twari twamuronse n'igitangaza mu gihugu cyacu, nico gituma twebwe twemeye yuko iragi yadusigiye tuzorigendera. None rero Banyamuramvya muri zone Muramvya mu ntara ya Muramvya, reka rero ndabasabe ndabinginge yuko mwese muze mugendere iragi ryiwe, ari byerekeye amahoro n'umutekano, muze mugendere iragi ryiwe. Yewe naronse umwanya naragize ibakwe niko twavugana umwanya utari muto twegeranye turi kumwe hafi umwanya munini. Yari umuntu adasanzwe, yari umuntu afise imbono cyane, inaco gituma mbere burya n'iyi mbono y'igihugu cy'u Burundi burya niwe yayitanguye, yuko igihugu cy'u Burundi muri mwaka wa 2040 igihugu cy'u Burundi kizoba kigeze ku gihugu cifashe neza, ko mu bihugu 2060 tuzoba turi igihugu giteye imbere. Rero ibyo nibyo Samuragwa yadushizemwo kubera ko bari babiganiriye na nyenicubahiro President Nkurunziza. Rero ngaho nobasaba mwese ico kintu mwokigendera, muribuka kubyerekeye iterambere, kubyerekeye imibano, niwe yatanguje yuko abavyeyi bose bageze kwa muganga bagiye kwibaruka bazoba kwibaruka ku buntu. Ico ni ikintu gikomeye cyane, ico ni igikorwa twomwibukirako iminsi yose. Niwe yatanguje yuko abana b'u Burundi batanga ishure bazokwiga ku buntu. Ico ni igikorwa gikomeye cyane, n'ubu tubigenderako, n'ubu tuzobigendera. Niwe yatanguje yuko abana b'u Burundi bagomba gutangura ishure bazokwiga ku buntu. Urumva ni ibintu bitatu bikomeye cyane. Abavyeyi bibaruke ku buntu, abana batarakuza imyaka 5 iri munsi gushika ku myaka 5 bakavugwa ku buntu, abana batangura ishure bagatangura ku ishure bakiga ku buntu. Ibintu bikomeye cyane. Aba bana bacu bariko bariga, twese tubahimirize kugira ngo ico sokuru wacu President Nkurunziza yadushikirije ntibacandandweko, ibe umushinge w'iterambere. Tuvuge mu maproje y'ugutera imbere, muribuka ko ari yatanguje umugambi, uyu mugambi wo gutera amavoka mu gihugu cyose niwe yawutanguje. Ivyo rero ni ibintu yashinze umushinge kandi tuzokwama turiko turakurikiza. Rero Banyamuramvya jewe ndabinginga, urumva mfise bigano bikagute mu Gifaransa bavuga ati mfise souvenir nyinshi cyane zo kuri we, kandi namwe bw'izitari nke murazifise ko yaragendera iyi ntara cyane. Muribuka ko intara nayo yayikozemo, yarayigishijemo, avuye ngaha aja kwiga muri kaminuza, ntiyahevye intara, yavuye azaragaruka. Abo niho twagirije bako yuko yaca arara muhiri wanje. Rero ndamuzi ko ibintu byinshi cyane sino bivuga byose ngango ndabiheze, ariko iciza nuko
yadusigiye Samuragwa aca abandanya ibikorwa yatanguje, yadusigiye Samuragwa agendera amakanda yiwe. Ico rero naco twogishima, ni naco gituma yaje kumutwereka ngaha kuri stade y'Imuramvya. Muravyuka cane ababonye mu 2020 yaje kumutwereka wenyene, atwereka ko dutereka kumushigikira kugira ngo tubandanye ibikorwa wenyene yatanguje. Rero Banyamuramvya, rwaruka abakuze, mwumve yuko twagira ibibako cyane kuronka umukuru w'igihugu nk'uyo, n'ubu tubandanya tumwibuka. Murabona aratevye barashinga n'umunsi wiwe, n'umunsi barazi ko n'umunsi wiwe, naco gituma tuwita Nkurunziza Day. Rero nashaka ko tuguma n'iragi, twame tumwibuka, twame tumutera iteka mu byo yadushikirije, tubandanye dukora amaproje yiwe, twamanye tubandanya tuvuga ibyo yadushikirije kugira ngo igihugu cacu gitere imbere koko, yambono y'i Burundi, yambono y'igihugu cacu mu mwaka w'2040 tuba igihugu cifashe by'ukuri, igihugu kiriko kiragana mu iterambere, dushike ku 2060 by'ukuri twabaye igihugu giteye imbere. Murakoze cyane.